Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ndabasanganiye mwese abari hafi n'abari kure kuri isamirizi, ndabaha ikaze kugira ngo tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana tugiye kumviriza ryo kuri uwu wa gatandatu w'indwi igira 22 y'amasabamana. Nagira ngo ndabashikirize aho dukura ibisomwa vy'uyu munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka 21 gushika ku ka 23. Izaburi ni ya 53. Inkuru nziza ya Yezu Kristo tuyisanga mu Njiri Nyeranda yanditswe na Luka ikigabane ca 6 kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 5. Kaze rero twumvirize twongere tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana, mukaba muri kumwe na Patiri Deogratias Bizimana arangurira ubutumwa muri Paroisse ya Joseph Mweranda mu Ngagara muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ibyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi. Nshuti zanje, namwe nyene kera mwari kure y'Imana, mwari abansi bayo mu vyiyumviro vyanyu kubera ibikorwa bibi mwakora. Ubuho Imana yariyujurije namwe mu mubiri wa Kristo kubera urupfu yapfuye ngo mushobore guseruka imbere yayo muri beranda, mutagira gatosi n'amahinyu, nimwaba mwigumya mu kwemera mushimitse, mudatirimuka, mudaheba ukwizigira mwahawe n'inkuru nziza mwumvise, ariyo nkuru nziza yigishijwe ikiremwa cose kiri munsi y'ijuru, kandi ariyo jewe Paulo nashinzwe gukorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yaje kuntabara. Imana yaje kuntabara. Mana, nunkize kubera izina ryawe, nuncire gwiza kubera ububasha bwawe. Mana, umvira igisabisho canje, utege amatwi ivyo nkubwira. Imana yaje kuntabara. Kuko abishima banguyeko, ababisha bahigira amagara yanje, Mana yo ntibayinezwe. Imana yaje kuntabara. Noneho Imana iraje kuntabara, umukama niwe nshimikiyeko. Nzoguhereza ishikanwa rivuye ku mutima, nkengurukire izina ryawe kuko ari ryiza. Imana yaje kuntabara. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko tuyishikirizwa na Luka. Umunsi umwe hari ku isabato, Yezu yaciye mu mirima y'ingano. Abigishwa biwe nabo bafata imishishi barayivungura maze barayihembuza. Bamwe mu bafarizayo barababwira bati, ni kuki mukora ikizira ku munsi w'isabato? Nawe Yezu arabishura ati, ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yarashonje, we nabo bari kumwe, ingene yinjiye mu ngoro y'Imana akabira imikate y'imperezwa, yamara abasaseredoti ari bo basa bashobora kuyirya. Araheza arababwira ati, umwana w'umuntu aragaba n'isabato nyene. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza y'urukiza. Bavukanye, duhejeje kumviriza imfungurwa y'umutima Eklezia mawe wacu yaduteguriye. Igihe cose ijambo ry'Imana rivumerewe, turazi yuko rikora ibikomeye mu buzima bw'abakristo, eka n'uwo wese yoba afise umutima wo kurondera Imana atari umukristo. Kuko ijambo ry'Imana ryama ari umuco, ijambo ry'Imana ryama ari ubukomezi, ijambo ry'Imana riradukomeza mu rugendo turimo. Umukama ko ari we tuyagira ijambo ryiwe, nuko tuzi ko ari ryo
niryo ubuzima bwacu. Nico gituma twama duha ikibanza kibereye ijambo ry'Imana, haba mu kuryisomera tukarizirikana turi ukwacu, hama guhurira hamwe mu mibano mito mito, haba mu guhurira mu ngoro y'Imana duhereza inkuka ya misa, duhera kumviriza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifise ubukuba, ijambo ry'Imana rirakomeye. Uryakiriye rikaja mu buzima bwiwe ahinduka ishaka ry'Imana mu bantu, ahinduka umusuku w'umukama, kuko asigara abaho yisunze iryavumerewe n'umukama, naryo akaba ariryo ridutambutsa rikadushikiriza umukama mu bwuzure dusangiye nawe uko bukeye uko bwije. Turazi rero ko iryo jambo ryama ridusanga mu vyo tugezemwo, rikaza kumurikira ivyo tugezemwo, gutyo tugashobora kuzirikana no kwakira ijambo ry'Imana atabwoba. Iyo turi mu bihe bigoye rikaza kuturemesha, iyo turi mu gihe cyo guhimbagwa rikaza kuduha ku kanyamuneza, kanatsinda ubuzima bwama bugizwe n'ibirura nibisosa. Ijambo ry'Imana rero Eklezia duteguriye kuri uno munsi uri hejuru, tugiye kurizirikana turibona mu ntumbero nyamukuru yaryo, aho tubona yuko ikiraza ishinga umukama, ikiraza ishinga n'abatumwa b'umukama, nuko umuntu wese yaremwe n'Imana yokwama vavanura na sekibi kiyambika ubwiza bw'Imana, kanatsinda ngo usaba umwiza mugasa. Kandi tukabona yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe biriho coshobora kudutuma tucitwaza ngo tureke kuramira mwene wacu ngo ni kubera ari bwirizwa cankiri. Kanatsinda none Yezu we ntiyishuye yuko muri ya mabwirizwa yarenga 600 kwirisumba yose ari bwirizwa ry'urukundo, iryo naryo rikagira ishami rihambaye rya mbere, ngo ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'umushaha wawe wose. Ati kandi ubwo rukundo ukunda Imana akaramata rutegerezwa kugaragarira mu rukundo ugirira mwene wanyu mugenza. Naho rero bagenzi bakundwa b'Imana kotegerera bibisomwa vy'uno munsi. Ubwa mbere tukabona uwo mwitwarariko w'Imana uciye kuri Paulo mweranda yandikira abakristo b'Abakolosi. Bari abakristo bavuye mu bupagani, naho rero twumvise abibutsa yuko kera bari kure y'Imana, ngo bari abansi bayo mu bikorwa vyabo, mu vyiyumviro, mu mvugo, mbere no mu ngiro, ngo ariko aho bamenyeye Kristo, ngo Kristo we mwana w'Imana yagamburutse akaza kudukiza aciye ku musaraba. Ngaha aratwibukije yuko rero twokwibuka iyo twavuye, kuko umukama yadukuye kure, ko yadukuye kure rero ngo nitwame twiyambitse ubwiza bwiwe, tubaberanda b'Imana batagira amahinyu. Bavukanye iri jambo ryabwiwe Abakolosi ribwirwa na twebwe, umwe wese yame yibuka Imana yamukuye. Hariya keshi tutibuka kwemanga ko benshi yadukuye kure, haba mu migenzo yacu, haba iyo tuvuka, haba ingene twakuze nivyo twaciyemwo, kumbure atari na vyiza, ukama wibuka Imana yaje kugukura ikagufata ukuboko ikakuvyura ikakubwira ati wewe naka wabaye umwana wanje, nsigaye mbona ivyo wari warakoze sinkibibona, mbone hinduka ryawe ryakuzaniye ubuzima. Uguhinduka kwa muntu turakuzi kuri Paulo mweranda kiri Sauli, aha bibwira abandi byabanje guca kuriwe. Ese natwe rero mu guhaye ivyiza vy'Imana muri bene wacu, umwe wese imbere kubiyagira abandi abanze kubona iyo yavuye, nihazoshobora gushingira intaho umukama, n'abandi bakizigira yuko mu byo bacamwo bigoye umukama azobakurayo bagakira. Naho rero bakunzi b'Imana, tumaze kubona ubwiza umukama yaduhaye mu kutwambura wa mwambiro mubi w'igicumuro, akaduha kajyo kuja turinagura mu isakramento y'urukundo, ya sakramento y'ikigongwe, niho twumva twisunze Yesu Kristo we yerekanye ko wenyene aganza n'isabato. Iyo sabato yatuma abantu bayubahiriza nkuko yavugwa, mugabo ikabahuma amaso, ugasanga ntibashobora gukora n'iciza, baharura n'intambwe batambuka uwo munsi, harura ibisabisho bavuga. Nukuvuga yuko barashobora kureka inkigashaya ntibashobore kuja kuyivyura, kandi barabona n'umuntu w'ugukiza ngo twitwaje isabato twaba turenze za ntambwe canke amabwirizwa. Iri jambo Kristo aragerekanye kandi ashaka kubishitsa mu buzima bwacu, ko natwe hari igihe twitwaza ngo dufise ubutumwa bwishi, canke aya mabwirizwa twari ko turakurikiza, watujanye ngaha utumusiga ku nzira. Harimwe byo mu nkuru nziza, nta kintu na kimwe tuzitwaza cadutumye tutabanza kuramira mwene wacu adukeneye, kandi ari twe turi ukuboko kw'Imana mu bantu. None bavukanye bakundwa b'Imana, tumenye yuko urukundo ruduhutagiza, tumenye yuko gukorera umukama bisaba kugendana nawe tukarengera n'ivyo abantu bagira ngo ni miziro
urukundo atubuza kubona iciza muri bene wacu, cane cane dusangiye ivyiyumviro mu budasa bwacu bwinshi. Tumenye kubaho turi abantu bafise ivyiyumviro bidasa, twubahana, dusabiranira, dusangira urugendo, ariko ntihagire ikintu na kimwe kikubuza kuramira mwene wanyu ukubera ubudasa bwanyu. Ese rero Mukama uno munsi yotwibutse iyo yadukuye. Ese Mukama yoduha kuzigama ibanga dusangiye kuko yatugize aberana, na cane cane urukundo tumufitiye turugaragaze mu kwerekana impuhwe n'ikigongwe tugirira bene wacu. Umukama abahezagire aho muri hose, mwamane ukuboko guhezagira, mwamane umutima wiyumvira ivyiza. Ese Umukama yobaha n'ibisumba ivyo mwamusavye kuko abona bijanye n'ishaka ryiwe, kandi ntimubigumize mu gipfunsi, mumenye gusabikanya n'abandi vy'Imana yabahaye. Amen.